Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye ikaze mwese mw'ijambo rya jambo, ndabifuriza kumererwa neza. Muri kino kiganiro no munsi turi kumwe na Patiri. Ni Patiri Agapite Nindorera, ni Patiri mukuru wa Paruwasi Jina Pacis, muteze kuri ya Bujumbura. Mwakoze kutwitaba kugira mudufashe kuganira muri kino kiganiro dukunda citwa ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Yego cyane. Mwakoze kubutumire. Ego uno munsi rero muraja kudutunga ntituje kusoma ijambo ry'Imana ryose ko abagiye mu misa nko bavyumvise ni rirerire gose. Nico gituma twafatiye ku ijambo dukura muri Luka igice cyavuzwe no munsi ryose kuva mu kigabane ca 22 kuva ku murongo wa 24 gushika ku wa 30. Inkuru nziza ya Yezu Kristo ko yanditswe na Luka mweranda. Abami b'ibihugu baravyiganza ko n'abafise ubukuru biyita barutungaboro. Mweho suko, ariko umukuru muri mwebwe nabe nk'umutoyi, ugaba nawe nabe nk'ubakorera. None umukuru n'uwicaye ku meza canke n'umukorera? Mbega si uwicaye? Ariko je ko ndi hagati yanyu nk'ubakorera. Mwebwe mwaragumije umutima mu makuba narimwo, nanje ndabashikirije ubwami bwa Data uko yabunshikirije. Muzofungura ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzovyagira ku ntebe mucira imanza imiryango 12 Israeli. Mbega umunsi w'Imana uw'ibisandasanda ni iki? Umunsi mukuru w'ibisandasanda ni iki? Kweki witwa ibisandasanda? Kuri uyu munsi baba bibuka iki? Bakunda kuvuga uw'Imana w'ibisandasanda, bakibagira kandi akajambo twongerako umunsi w'Imana w'ibisandasanda n'ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Ego cane ibintu bibiri wamenga birahushanye, ariko bidahushanye vy'ukuri. Uyu munsi w'Imana rero kubamaze kuja mu kayimisa, caye ku bataragenda bivana n'amasaha n'ibiringo n'ibihugu, n'umunsi w'Imana utuyobora indwi nyeranda. Ko kuva ejo zotanga uwa mbere mweranda mabanga ya Pasika. Tuvuga n'umunsi mukuru w'isandasanda rero kuko n'umunsi wabaye hasigaye iminsi 6 ngo Kristo apfe yongera azobimbaze Pasika. Ibisandasanda rero ko mwabagiye nkuko y'imisa babibonye mu misa nkuru abakristo baje ibisandasanda, ariko kandi hagini gisomwa basomye tubuka Yezu Kristo, bituza kwa Yezu Kristo yaje bamwakiriye nk'umwami. Umwami uko babigenza muri Israeli, aje yicaye ku ndogobwe. Ivyo bisandasanda byerekana ubwami mukuru. Ariko kandi barakona abasaserdoti muri ruturuje bambaye ibintu bitukura, bikadutegurira no kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Rero uyu munsi w'Imana w'isandasanda ko wacu bidutegurira indwi nyeranda, dutangura kwinovora ibizoba muri indwi nyeranda. Ariko kandi ubwo bwami bwiwe, iyo nsinzi yiwe Kristo atagumye ku musaraba, ubwami bwiwe bukadushikira. Ibisandasanda bizamwo gute? Kuba arivyo bakoresheje bamwakira? Baramwakiriye. Harasigaye iminsi 6 bahimbaze Pasika. Baramwakiriye nk'igisomwa kibisigura. Baramwakiriye mbere si ibisandasanda gusa, abapfasoni barasasa ibitenge bamwakira nk'umwami. Banyimba Ozana nk'umwami wa Yerusalemu. Yaraduze Yerusalemu bamwakira nk'umwami iminsi 6 imbere yuko atwitangira ku musaraba akapfa kongera akazuba. Ego baramwakiriye nk'umwami, hanyuma baramufata nabi, baramwica mu nyuma. Nciye nsimbira kuri iri jambo riri nyene twasomye, avuga ati hariho ahantu avuga ati abami b'amakungu barayiganzako, kandi abafise ubukuru bitwa abagira neza. Mweho suko, ahubwo umukuru muri mwebwe namere nk'umutoyi. Uriko urasoma iki uhejeje kumva ko
mwakiriye nk'umwami umenga ntiyashimye ikibanza bamuhaye no kubera iki? Ego cane, Kristo baramwakiriye nk'umwami cane, ariko kandi ubwami bwiwe bukaba butandukanye n'ubwami bw'abisi. Nk'umwami baramwakiriye bisandasanda baramushikanira, ariko aje ku ndogobwe n'akantu gahambaye cane. Abami b'isi n'amafarasi ntibitubona baza barirukanga amafyirimbi hirya nino, ariko yaje aciye bugufi aza ku ndogobwe kugira twibutse ubwo bwami, mbere ahere n'abandi bami ngaha kw'isi bibuke ko ubwami bw'ukuri, ubwami bwa Yezu Kristo, bwa bwami burangwa n'umutima w'urukundo, umutima uciye bugufi, umutima witaha abandi. Ubwo bwami bw'isi rero ico kintu gihambaye cane, akabakebura abami b'isi, abami b'ibihugu, urabona ingene bifata, urabona ingene bigenza, atari ku bwami bw'ukuri. Ubwami bw'isi burahera, ivyo tubona birahinduka, barabiniganira irya nino, ariko ubwami bw'isi burahera. Ubwami bwa Yezu Kristo rero nubwo bwami bw'urukundo, ubwami bw'amahoro, ubwami bw'ukuri, ubwami bwo kurekuriranira. Naco gituma rero avuga ati abo bami b'isi bari bahamagariwe kwisunga Kristo, ubwo bwami bwiwe, mbere nanone bashobore gutwara neza, kugira umutima w'urukundo, umutima wakira abandi, umutima uciye bugufi, umutima wiyumvira ineza y'abandi. Ego cane. Mbega ubukuru, ijambo ry'umutwe ngaha kuri aka gace twasomye avuga ngo ukuntu abakuru bo kwigenza. Iyo umuntu avuze umukuru tureke ivy'ubwami urumva neza ko nyene ari umwami arongoye. Mbega ubukuru niki? Ubukuru bugarukira he? Ego cane, murakoze. Ubukuru muri iyi ntumbero ya Yezu Kristo, mbere n'uburyo tubona ngaha kw'isi, niteka umuntu ategwa n'Imana vy'ukuri. Kuva mu bwuzure bwa kera mwaravyumva, Dawudi ingene bamutoye, ariko Imana rero ikaraba iyo ngabirano y'ubukuru. Ubukuru n'uje imbere abandi, umukuru n'uyobora abandi. Niko bimeze, hazokwama ari abayobora abandi, abaje imbere y'abandi. Ubukuru bwo muri iki gihe tubone twose nako ubuye baburondera, na demokarasi irahari, bakaza bagatora abacanke bari igihe bibaye mukuri, kudavuga bitaba mukuri. Ariko ubukuru yeze ariko aravuga ni uburi imbere y'abandi, ni uburongora abandi, ni ubuyobora abandi, ariko abagirana umutima wisunga ico Imana yipfuza, ico Imana ishaka. Navuga ati nabe muto, umenga harimwe canke ngo abe umusuku. N'ubu turavyumva abantu bavuga ngo basuku w'abandi, cane cane muri Eklezia bavuga ati umuntu arongoye abandi bakamwita ngo n'umusuku w'abandi. Umusuku umenga n'umuntu aciriritse, ari hasi. Birashoboka ko umuntu anywanisha ubukuru n'ubusuku? Ego cane, mbere nivyo biza imbere. Igihe uronse ubwo bukuru, Yesu Kristo yagize kuwa kane mweranda, ariko aroza ibirenge abatumwa b'12. Jewe munyita umwami, ariko ndabasukuriye ibirenge, ndaciye bugufi. Kugira ngo ubukuru bwawe, ubukuri ufise, bushobore kugira ico iteka bugaye mu maso y'Imana, busaba uwo mutima uciye bugufi. Umusuku w'abati umukuru muri mwebwe nabo umusuku w'abandi, kuko nta kintu Imana yaguteguriye. Hari abo Imana yaguhaye gutunganiriza, aveto n'abasukuri mu vy'ukuri, ubasukurire, ubiyumvirire, ubivumvirize ibateza imbere, mwumvire ikibaha amahoro, ikibazana iteka n'itekana. Kuko iyo mukuru akaguma hejuru mu bukuru bwiwe, ntagana no guca bugufi, azokwama ari hejuru, ntamenye ica abo bato bato bakeneye. Nzi wacu papa nawe avuga ati ubutegetsi abunoze kuvuga genda hariya ku mpera z'isi, ntimugwe mu bisagara gusa, n'abariya abantu bato bato mwumva iryo bagona. Beravuga ati erega umukuru nubaho nk'uko abarongoye babayeho. Niwo mutima uciye bugufi, ugera kuri ubwo rugero rwo kwiyumvira, rwo kuraba mbega ingene mbayeho. Umutima uciye bugufi rero uzotuma abakuru begera abandi, bakitangira abandi cane gose. Kuko ninaguma ku kirimba sinciye bugufi, mushike hariya nkishinga ivyo ku kirimba,
bizongora kumenya ko umuntu njejwe ajonje araye ubusa, ariko nabwo mutima uciye bugufi nzoshikira abo bantu. Mbere n'ivyo tubona uca bugufi gushika no ku rugero kwigura abandi. Hari abakuru biguze igihugu, biguze turavye mbere muri kahise, bagiye bararondera ukwikukira gushika ku rugero gutanga amaraso kugira ngo n'abandi bakire bagitekanye iteka. Ubwo bukuru rero, uba mukuru rero si uwamikara, si uwuguma hariya ushikire mico abarongoye ingene babayeho, niryo teka rihambaye gusumba. Inyifato, reka dufate ko turiko turavuga abakuru, inyifato y'umukuru iratuma iragira ico yononye canke ico igize neza, iragira ingaruka nziza ku barongowe canke kuri bato. Birahambaye cane ko umukuru agira iyo nyifato iciye bugufi, kuko umukuru iyo ategereye abajejwe nabo baramutinya. Umukuru ni wa wundi ashikira abo bose akumviriza ibyo bakona. Umukuru ni wa wundi arazwi ishinga nuko n'abarongoye uko bameze. Natagira umutima uciye bugufi rero ko nabivuze bizomugora kwegera abandi. Ijambo ry'Imana ridutumirira uwo mutima wumviriza, uwo mutima wumviriza cane gose. No gufatira mu muryango, senaka mu rugo natumviriza umupfasoni yumvirize n'abana, azokesha bwa bubasha bwiwe bigorane. Ariko ntihaba ico kiyago mu mugombya bizogenda neza. Umukuru rero tuje mu kirere mu baturongoye, ni uwo mutima basaba Imana nabo bakegera, bakumviriza, cane cane kumviriza abo bajejwe amarira yabo, amaborogo yabo. Rero ubwo bukuru bashaka no ku Mana, baravuga ati numvise amaborogo y'igucanje, nabonye ayo bagowe, bakumva mbega Imana yo isaba iki nk'uwurongoye abandi. Umukuru rero niyaguma hejuru bizogora yuko n'abandi bamwegera, bazomutinya, bakoma amashi, buname, mwaramutse. Mugabo umukuru, ubukuru Imana aba yaraguhaye nuwegera, nuwuri mukuri, nuwegera abo bato bato, nuwegera abajejwe, kuko nico kintu gihambaye. Utabegereye bazogutinya, utabegereye ntuzomenya iyo bagowe. Ubwo bukuru rero ntuhiza ashaka umukuru ndasaba iyo nema yo guca bugufi. Niho iryo jambo twoshimikirako cane gose. Nibaza nizigiye ko uri mu kibanza hari mbere akibuka yuko bishobora guhinduka. Ingorane nuko abakuru batebaza ko bihinduka. N'imyaka iragutuma vuga uti harageze ko ndengana, harageze ko ntibazonyibukira kwiki nakoze iki. Barabegereye mukayaga, mukaba bagufi, ukabumviriza, uzumenya nico bakeneye, ukabagendera, uzobona ico bakeneye. Hama migambi yawe navuga ndabateza imbere, nabo nyene bavuge bati uyu muntu yadusigiye izina ryiza, yadusigiye izina, yadusigiye ibi canke ibi. Banakwivuge uyu muntu turozomwivuga kuko hari ico yasize. Umukuru wese ahari yoshobora mbega Mukama mu bukuru wampaye nasize iki, ico nzosiga nzoba nagisavye Imana. Ninibagira iryo teka Imana yanteye nkayirikoresha nk'uburuhu bw'abantu bizogorana. Aho rero notumira n'abatwumviriza, kandi ndazi n'abakuru ko baratwumviriza, bibuke ati iryo teka mfise ni ubutumwa Imana yampaye, kandi ntegerezwa gutunganiriza, kumviriza bose. Umukuru n'umuvyeyi, umuvyeyi yumviriza bose, yitwararika bose, agashika no ku rugero umuvyeyi ashobora kurara ubusa abana bariye. Ico utameye kuri urwo rugero ko ati sinishinge kurya ibica ntaravyo ko abana bafunguye, nopfuma ndara ubusa hako mpimba ntaco yimena. Abana baraye ubusa. Nibwo bukuru bw'ukuri, nibwo busuku bw'ukuri, nibwo guca bugufi k'ukuri, niryo teka rihambaye. Mbega twavuze abakuru, abajejwe abandi ingene bakwiye kwifata. Mbega hoho uwo yitwa muto, umusuku,
ntashobora gutuma inyifato y'umukuru canke y'umurongozi wiwe ibi yindi itagenda neza. ego cane ijambo ry'Imana mu bigabane byinshi rirabisigura. Twese nitwoba bakuru abaturongoye ku nzego zitandukanye, duhamagure kubaha icubahiro, tukagamburuka ayo mateka n'amategeko, ariko kugira ngo ivyo bintu bigende neza, kuko n'abarongowe rero badashoboye kwigenza neza, n'umuyobozi ntazomenya ingene abayobora neza. Turahamagariwe guha icubahiro abari imbere yacu. Ntidushobora kungana twese, turanganya iteka mu bana b'Imana n'ivyo, mugabo uyobora abandi, abarongowe bahamagara bati mbega tugamburukira gute abaturongoye, kandi ntibizobagora nibayobora neza, ubarongoye neza, ntacubuza kubagamburukira. Ni vyiza gose kubavuga bati niwe twitoreye, niwe ari imbere yacu, n'Imana yaduhaye, ntaca tujyanye, tuzomwugamburukira, tunamwubahuke, tunamushikirize nuko tarizo turemereye. Ariko iyo abarongoye abandi batubashe, bihava bigorana, nahava kwesha ububasha bwiwe, ahava agira ibitari vyo. Navuga nti rero abarongowe, abayobowe bokwemera kuyoborwa n'ababayoboye. Ego murakoze cyane, ni ijambo ryiza cyane, kuko nkuko mwatubwiye umwe wese arafise ubukuru. None rero turiko turegereza gusozera ikiganiro. Mbiga Yezu yari umukuru, mugabo yari umukuru, mugabo bamubona ntibamuha ubwo bukuru ubwo bitegerezwa, kandi baramugiriye nabi. Ariko ngarutse cyane cyane muri liturujia, kubera ubukuru yari afise, umenga yari gushobora kubihagarika byose ntibibi, kubera ko bitagenze uko. Ego cane bavukanye mutwumviriza, Yezu Kristo ubukuru bwiwe mbere yanabivutse muri iki gisomwa, icyo nshaka bari kurwanira bacanke bari yahaye, mugabo urukiza ubukuru bwiwe bwagiye kubonekera ku musaraba. Yategerezwa kuducungura, mbere ubukuru bwiwe ukaba intsinzi y'ubuzima ku rupfu, intsinzi y'urukundo ku rwango, mu kudupfira ku musaraba, mu kwemera agatanga ubuzima kugira ngo adukize, atwugururire ku bwami bw'ijuru. Ubwo bwa bukuru bushika ku kwitanga kugira ngo abandi bakire kandi babeho. Ubwo bukuru bwa Yesu Kristo avuga ati ubukuru bwanje bwo ngaha ku isi, ariko nimba bikenewe ko nsesa amaraso, ko mpfa ku musaraba kugira ngo mpambe mu kuzima ibicumuro byabo bose, ico kintu Yesu Kristo kugira aducungure. Ariko kandi ku kuducungura kwacu, mbere uko mwabivuze mu ntanga, abakuru bari bazi ko biheze mu kumwica ku musaraba, ariko intsinzi y'izuka ryiwe ritwereka intsinzi yacu mu buzima. Namvuga ati mu buzima hariho uwa gatanu mweranda, hariho ububabare, hariho ingorane, hariho imisaraba, ariko bidutumirira guhanga intsinzi y'umusaraba utandatu mweranda. Ubukuru bwa Yesu Kristo rero bwagaragaye mu gukiza isi, mu gucungura isi, mu kwitangira kugira ngo vy'ukuri adukize igicumuro, adukize urupfu rutubere, navuga ndico kiraro kidushikana mu bwami bw'ijuru. Ubwo bukuru bwa Yesu Kristo rero kwari kugira ngo ashike kuri iyo ntambwe iteka umukama yatuteye byo kuba abana b'Imana, byo kuducungura gushika atwitangire ku musaraba. Hariho umuntu ngaha yitwa Yuda, numva shaka ko mwotanga inyishu gatoya abantu bakunda kwibaza. Yuda yaramuguze, mugabo Yezu Kristo yari yaje azi igikorwa kimuzanye. Ivyo byose bakagira bati Yuda iyo atamugura ntiyari kubishikako. Yuda rero kumwita mubi ni ukumurenganya. Ivyo mwavuga kwiga pari ko ngo yoba ni kiraro catumye ashobora gushika haducungura.
kuri yuda havugwa ko ibintu byinshi cyane rwose abantu bavuga byinshi, ariko ubwa mbere mworaba urukundo Yesu yari yaramweretse urukundo kwa kane mweranda ushobora basangira ku gikombe kimwe bwari uburyo nyabona uwo mugambi uri munsi mwiza yarazi nka zoducunga ntivuga ngo yuda yaramwe ishaka ry'Imana oya yamweretse urukundo ahubwo yuda twibutsa ati hari igihe shetani kwinjiramwo Imana ikakwereka urukundo byakona ngene uyigobotora niho tubona yuko niko tubizirikanye abatumwa bose byarabagoye mu rupfu rwa Yezu Kristo baramuhemukira bose baramuta baragenda, ariko biritubare ko Yuda aho amaze kuri ico caha yagiye kwiyahura abandi barabonye igongwe c'Imana. Novuga nti rero vya Yuda twa tuti erega ico tubona nuko Yezu yari yamweretse urukundo gira hambwe ati nyabo nivyo urimo si vyiza gerageza ubivemwo ngo shitani yari yamaze kumwinjiramwo niho vyamunaniye kubona urwo rukundo Yezu yamweretse ushaka basangira ku ntore imwe. Rero kama ntawovuga ngo Yuda yafishaka ry'Imana oya kuducungura ko mukamanda ngo bari bafashe aba bandi babategetse bamufurije urupfu, ariko Yuda je kenshi iyo ndiko ndamuzirikana ko ntiyigeze abona urukundo rwa Yezu yamweretse. Shetani yari yamwinjiye biramunanira kubona urukundo Imana yamweretse, canatumye biraja no kwiyahura ko batubera muri Bibiliya urwo rukundo niko nobizirikana ego. Nshaka kubuza kuri ivyo nyene vy'ubusuku kuvuga ukuvuga yuko ivyo mfatiye ku vyo muvuze bivuga yuko umuntu muto ashobora gushira umukuru mu bitari vyo gushikaho anamererwa nabi bikananirana. Yego no kuvuga shetani uri kuriyumvira umenga Yezu yari kuyitsinda ubwo nyene kubera ko atayitsinze, kubera ko atabujije ko Yuda aja muri ivyo bintu. Nico kibazo nari mfise, umuntu yo kwigenza gute kubisanzwe kugira ngo yirinde ntahave atwara umundi mu bitari ivyo, kuko uri kurumviriza Yuda umenga niwe yatumye Yezu afatwa hanyuma akicwa nubwo vyari biteguye uko. Ego hano novuga nti Imana yaraduhaye ubwigenge. Imana yaraturemanye ubwenge iraduha ubwigenge. Nanda gusa ntibavuga ati Imana yaturemye tutari kumwe ariko mu rukiza iradusaba natwe uruhara rw'iwacu. Imana iraduha ubwo bwigenge ntidukiza nova ku nguvu niyo ubwo bwenge Imana aba yaraduhaye rero dushobora kubukoresha nabi ntitubone n'ubwo rukundo rw'Imana ntitubone ico igongwe c'Imana. Niko nibaza kwa Yuda yaramweretse urukundo barasangira ati nyabona iyo mugambo gira ufate sibo si mwiza mugabo se kibi yamaze kumuhuma amaso byo biradushikira mu buzima natwe kubicumuro kimeze. Imana ubwenge Imana yaduhaye ukagwa mu rugamba rw'umutima mukagwana imeza ikibi mugabo Imana ikaduha ubwenge mugabo ubwo bwenge yaduhaye itugumanira la liberté, c'est une liberté. Kuba umuntu rero ubwenge Imana ishaka kudukoresha ibitari tukibagira ubwenge ibyiza bikomoka ku Mana, ubwenge bwacu tukabukoresha mu byose kibigira dukwegeremo. Niko bisigura cyane mugabo Imana idufata ku nguvu ngo idukize ku nguvu yaduhaye ubwenge hari uruhara rwanje uruhara rwawe kugira ngo mukama dukize, kandi iratwereka uko Yezu yasangiye na Yuda yamanyuye bagasangira kamwereka urukundo bikanera. Niko natwe mu buzima bwacu Imana twiyereka kandi agatima mpanuzi kakambara mugabo sekibi yamaze kuno gasanga ubwenge bwanje sekibi nyene niyo mvuga nti rero kibi no kuyugurura nkugurura umutima ukumva yuko novuga nti umukama sekibi ariyo agagatima kikibi kasumvya agatima kiciza. Ubwo bwenge bwacu rero mbere kuva kuri Kayinabe ni kuba bimeze niko rero mvuga nti mu icumukama yo ndufasha kumbega agatima mpanuzi kamfashe ku bwenge Imana yampaye gutandukanya ikibi n'iciza bisigura iki ko hari ibintu byinshi mukama ashira ku nzira yacu kugira ngo
dushobore gukira. Hari uwatubwiye ati utangura igicumuro utangura uvuga uti reka ndabikore rimwe cempeho. Eko ukibaza nayo shitani biguca kingo tubandanye mugenzi. Usanga umugenzi wayo ntaga umwana ashira agatoke mu buki yarimwe akumviriza ari gato gasanga n'igikomesho bakakimaze yego niko turyosha. Yego. Reka rero tusozere tumere nk'abasozera mbega turavye ivyo twaganiriye ubukuru inyifato y'abasuku bituma n'abakuru batakora neza ivyo babwirizwa gukora, inyifato y'abakuru batuma abasuku badashobora gukora n'ivyo babwirizwa gukora. Mu majambo make mw'ijambo rya jambo twosigarana iki? Ego cane muri make mw'ijambo rya jambo duhanga amaso ubukuru bwa Yesu Kristo. Abakuru baturongoye mu wese ku rugero rutandukanye biyumvire mbega ubukuru mfise ndabukoresha gute. Harimo urukundo, harimo guca bugufi, harimo kwiyumvira abandi, harimo kugendera abandi. Mbega natsi ko ubukuru buhera, kubukuru ngaha kw'isi burahera, nitegera ubwami bw'ijuru ndabukuru bwa Yesu Kristo bwaje mu kwitangira abandi. Mbere nanone abarongowe nabo bagamburukira abakuru babo. Ko Pawulo ndabitwibutsa babasabire kuko ni kuba kitoroshe, babasabire babagamburukire gutyo dufatanye urugendo. Umukuru w'uyu munsi kwica ashobora kuba uwundi mugabo avuga ati mbega nyararukiye imbere y'umukama nakoze iki ko ibikorwa turangura niyo mashurwe mazima azodushikana mu bwami bw'ijuru. Murakoze cane. Yego murakoze namwe. Yego ndabakengurukiye nibaza ko n'undi munsi muzotwita. Yego cane. Ntagufi kugira ngo dufashanye kuzirera ijambo ry'Imana ritumurikire ritubera umuco. Murakoze gose. Yego. Namwe mwese twaziteramanye reka ndabakengurukire cane twakurikiye twumvise ivyo dusabwa kugira ngo dushobore kubaho neza haba mu kazi haba hajya mu kibano haba mu muryango. Ubukuru busuku ubukuru buciye bugufi bizodufasha twese gutunganya ivyo dubwirizwa gutunganya. Ego nuko rero ndabashimiye cane mubandanye mudukurikira muhimbagwa n'ibiganiro vyacu. Ndashimiye abari mu buhinga bw'ivyuma naho kubimanutsa.